hanyuma tutaraza mwicare tutarasenga Imana mbere tutarasenga duca tubisengera. Nagomba gucishamwo akantu. Muri iki gihe ikirere cyo hejuru y'abapentekote kiraroze, nta bintu mubona hejuru mu kirere. Abamaze kubibona babari babagorora amaboko, ntimubeshe muri abantu b'Imana. Iki kirere kiraroze hejuru y'abapentekote. Birya bintu byose mwabonyeyo binyurira nibihuha gusa. Kabisa nibihuha. Erega haraho abantu babesha bakabura n'ingene babesha. Ico tuzira twebwe na Rewi Petrus yatanguje amashengero ya Pentekote, nta na rimwe yemeye ikintu citwa archevêque canke ibintu bene ivyo, ibintu bitaraba no muri Katolika y'u Burundi. Super archevêque n'ubugesera biragakurikirana bavyanditse ntibibe ku bapentekote. Kabisa kabisa kabisa. Pentekote ni imwe mu Burundi. Tugomba dushire tubabarira ikintu mu ncamake muza gutwara muri Pentekote. Kubera tutemera ivyo mvuze, nta shengero na rimwe rifise ububasha kugendera kurindi. Pentekote misiyoni yose ni independante autonome, irigenga muri vyose no muri gestion muri vyose. Mugabo iyo bavuga mwebwe nk'abashobora kubitahura, iyo bavuga communauté des églises de Pentecote au Burundi, muzosanga Pentecote iri mu Rudende. Ni shengero rimwe rifise amamisiyoni menshi. Dusangiye inyigisho z'urufatiro ngenderwako, ivyo bita doctrine. Dusangiye urutonde canke idero, ivyo bita discipline y'ishengero. Dusangiye ivyo twizera tukavyatura, ivyo bita confession de foi. Nta rindi shengero rya Pentecote naho muzobona baza baragira ngo Pentecoste Church ibiki muri ibi bishasha vyaya mashengero ya amashengero doreveye niko no vyita. Hariya Tanzania baravuga ngo makanisa chipukizi. Aya mashengero mashasha naho boshiramwo Pentecote, mugabo si Pentecote yaje iva muri Swede. Twebwe nta bindi twemera. Pentecote ni imwe, ukwizera kumwe, umubatizo umwe, byose turabisangiye. Ubu rero hari ikintu cabaye kimwe tugomba gusenge. Twara amashengero ya kera Ruvyara, Kayogoro, uko niko akurikirana: Kayogoro, Kiremba, Gishiha, Mugara, Nyanzarake na Bujumbura. Twebwe twari dusanzwe dufise ivyete bitugenga kuva mu gihe c'abakoroni. Personnalité civile ni ayandi mategeko twayaronsa sinywe na Bodwe, umwami w'Ababirigi, kuko niwe bari baradukoronije ngaha. Itarike 8 z'ukwezi kwa kabiri 1961, ayo mashengero 6 niho yaronka ukumenyekana, yaronka ibiyaranga imbere y'abaganzwa. Murumva rero nta bishasha. Muri iki gihe rero ibwirizwa rya leta rihindutse, si ukuvuga ko duca duhindura ivyo. Oya, erega naho wowe ushaje ntuhindura umuvyeyi. Ko ubu wakuze rero so akaba yaragize intuzu zomufute kuri karangamuntu, naho so yoba yarashaje aguma kuri karangamuntu kawe. Murabyumva? Aka gahugu k'i Burundi muzokubahe. Nasanze igihugu naho coba gitoyi kwikarata y'isi. Ugomba uje Amerika, ugomba uje hehe Buraya, ugomba uje Australia, bazovuga ngo umunyamerika avuka Igitega ibugendana, ntibizokuvako.
naho uzoja he, naho uzoja iburaya, naho uzoja he, narababariye ati mwabagabo n'abakobwa n'abagore nsanzino, ntimuze mwibagire gusengera igihugu cabavyaye, kuko nasanze naho muri abanyamerika bararekeje kiyo muvuka. Umviriza rero, naho woba wakuze canke ukaba mutoyi, ntiwibagire ko uri umukristo wo mw'Ishengero rya Pentekoti. Pentekoti turavukana. Aya mashengero rero ya kera nayo mashasha, aho vyanyuraniye nuko habaye bamwe bavuga ngo tugomba agrema shasha. Iyo usaba agrema uba usaba kwemegwa. Ntusaba kwemegwa umaze imyaka 90. Wewe vyova he? Hama ivyo wakoze ugaca ubifuta. Abavyemera nabo oya, mwebwe murasaba ivyitwa conformité, mwisunga ya mategeko ariho mashasha, ariko kwemegwa mwebwe twabemeye kera. Mufise amashuri, mufise ivuriro, amavuriro, mufise insengero, ibintu birareyona mu gihugu, none mugira mu bisambu. Ntituzobasinyira bene ivyo. Abari bafise ivyo vyiyumviro rero baca barababara, baca bararungika ibintu mu kirere kugira ngo abantu bagire uruhagarara n'amahoro. Haramashe misiyoni 11. Twagumye uko twari barahindura amategeko yisunze ibwirizwa rigenga amadini n'amashengero. Twebwe turacari muri sepebu n'ishengero ry'i Bujumbura. Umviriza, muri abo 11 nta numwe aruta uwundi. Hariho abatari bafise ivyete, nibo ngomba kubabarira. Ni Rusagara, Kayanza, Gitega, Karama, Mukoni na Ruyigi. Nta vyete bari bafise kuko bari bashasha, bagendera ku babavyaye. Ariko ubu ikete Rusagara ifise irangana niyo Bujumbura ifise, kuko ntituzoza gutegeka Rusagara, ntibikunda. Ivyo rero nk'abakristo turabibabariye mu bisengere, ntanzu iriko irasha, n'abatarabikora bazobikora buke buke, none bazikura mu muryango. Ntanzu iriko irasha, ndabona ega bamwe ndazi, mwebwe muri mbere ndazi yo muva, naho bari abavyeyi banyu bataraza turabarorereye ntanzu iriko irasha. Kandi uyu munsi nta numwe tuza kwirukana ku ruhimbi kuko turavukana. Ivyo gusa n'amageragezwa ari mu burongozi, ariko ntituce twitana ba super archevêque. Ubwo n'ubugesera n'ubugesera bakoze bitari ivyo. None rero muhumure mureme n'amahoro mu mashengero, ivyo turiko turasenga uwo muyaga uzohera. Imana ibahezagire. Ngomba mugorora ibiganza, muhaguruke mbere dusenge duhagaze. Ega turafise Imana. Wewe urabona ingene mushajije, ingene mpwemu yera yabagize neza. Uzobasanzaza azobona ivyago. Ntimuri abantu banje, ntimuri abantu bande, ariko muri abantu ba Kristo. Twebwe turabakozi bato bato gusa. Tuzohagarara imbere y'Imana nkuko namwe muzohagarara imbere y'Imana, umuntu wese agatanga raporo ingene yabaye umukristo mwiza, yakoreye Imana neza imbere y'Imana. Umvereza mokeza nomvese ejawe jimbabazi Rimba magarangonos enamala soyawe ndetavyees ndajemokeza ngwamaraso wavuye anyoza.
asenga Imana. Mwami Imana data wa twese uvyagiye ahera mu ijuru, turadugije ibiganza imbere y'inyonga zawe, kandi muri ibi biganza harimo amashimwe yacu. Turagushimiye Mana ngene watuzigamye twese, turagushimiye ko watumye ijambo ry'ubuzima ry'ubugingo mw'isi, turagushimiye agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, turagushima ko Yesu yanesheje byose, turagushima ko yicaye iburyo bwawe, turagushima ko ishengero ari nyene wewe, ni wewe uganza ishengero, ni wewe mutwe waryo, natwe twese turabageni bawe Kristo Yesu. Turi hano kugira ngo dutangaze ubumana bwawe n'intsinzi y'agahebuza, turi hano kugira ngo tuvuge kuri Kristo ushoboye byose, umukiza wacu twese. None rero Mwami, wakira ishimwe tuguhaye muri kano gatondo. Ushimwe uri Imana, uzokwamura Imana ibihe byose. Nico gituma muri kano gatondo dusabye Mwami ngo wongere utugenderere. Twakumvise mu ndirimbo z'abaririmbyi, twumvise amatangazo akomeye ariko aravugirwa hano mu ngoro y'Imana mu gahahe. None turasabye Mwami, aho ijambo ryawe rigira rivugwe, Mwami Yesu wongere wugurura umutima w'uwari we wese, uduhe kumenya amabanga akomeye yihishije mu gitabo cyawe, kugira ngo tumenye ngena tugenda muri ino minsi. Ijambo ryawe ryabitubwiye kera ngo mumenye ko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, ariko abishinze kuri wewe bazogenda banesha. Turagomba rero muri kano gatondo jambo ryawe ridushikeko. Turasabye ngo taramura ibintu byose bitava kuri wewe. Turafashe mpiri ububasha bw'umwijima, turahinduye hanze impwemu mbi zigwanye igikorwa. Umuriro w'Imana nuziturire, twongere kunezererwa mu ngoro y'Imana. Uhezagire umukozi wizigiye, kandi uhezagire porogaramu ikiri imbere yacu. Umuntu wese aze kuva hano avuga ngo byabaye byiza ko twabaye mu ngoro y'Imana, kandi tugisenga Mana. Turasengeye amashengero yose ya Pentekoti mu Burundi, ibyo utateye birandugwe, ubwiza bw'Imana bukayangane, ishengero rigume rihagaze, uno muyaga uhagarare, kugira ngo dushishikare igikorwa duhamagariye. Urakoze Mwami kuduhezagira twese, dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.